Adive ni sawa umeze neza wiriwe neza aka kanya turiko turavugana ndi mw'ibarabara banyirukanye bambwiye ngo ruhi maktaba babanje guca wifi baca barugara inzugi je ndiko ndayerera mw'ibarabara n'ubu ninyegeje inyuma y'imodoka n'iyi wifi ndayihawe n'umupapa yari yicaye kw'ibarabara ndiko nyerera mw'ibarabara ndatabaje i Burundi ndabaza urya mukuru wa office ambwira ngo ningenda ku gipolisi ngo nabaze igipolisi ngo bansabire ibintu vyanje aje ndi mw'ibarabara bagomba banyice n'umuhungu wiwe w'umusoda niho yarahari ndabonye batora ibintu vy'ivyuma nza numva papacu ngo yara ngo ruhi maktaba acagenda mu cumba ciwe ahandi hafi yaho ninyegeje bofata buca banyica. Ubutumwa na burusu ukunyene kuri uyu munsi igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 bavuga ko Kanyange yaraye Claudette yaraye mw'ibarabara nyuma yo kwirukanwa n'umubose wiwe umukoresha ngo ntatatabaje biranga. Telefone yo bayimpaye ndamurondera ntibikunda kandi nagerageje no kuyandikira kugira ngo kuba yanyandikiye nawe akansikira ubutumwa mugabo nasanze atanyandikiye rero vyanteye ubwoba gushika isaha sinzi amakuru nimba ari umuntu bavugana icambere cihuta no kurushaho amakuru yiwe nshaka mubwira akandondera hanyuma nkuko mukomeza kuvyumva ngaha hariho uwundi muneka yashinga intavu ari vya muziko reka tumukurikirane nawe n'umugenzi wiwe hanyuma je nca ngaruka. Urabona ino urabona ko dusanzwe umengo tubayeho nk'abafungwa urabona ko dusanzwe tubayeho imbereho mibi nyene iyo tumaze gushikira ababarabu umengo nta kamaro na kamwe dufise umengo ntituri abantu ukungene yarabayeho mabuja wiwe amwanka cane ukungene yarabayeho bamuhemba n'amahera agakuramo n'amahera agaha mabuja ngo aze kumugurira n'utuvuta two kwisiga agaca amubwira ati ivyo abakozi bankorera ntibisiga ivyo vyose yari yarihanganye ivyo akabimbwira nkavuga ati nta kundi ihangane bikore. Iyo myaka 2 iheze umuntu azoca yitahira yisubirire mu Burundi. Hama ico gihe na telefone yiwe irapfa hama nabuja aranka ko bamugurira n'iyindi burya shebuja birenzako aramugurira iyindi telefone iryo urwanko rwavuye aho rero yarabayeho ukungene yari yanyagiye yari yambwiye ati nukuri ntakubesha imibereho mbayeho mabuja nta n'urukundo rw'akantu kangana ubusa ankunda jewe akantu niyo mbona ndakabuze nabwiye databuja ntibishoboka ati ko nyene arafata akarura indya akarura agasukana n'isafuriya hasigaye birya bizigire vyo musi aca avuga ati Claudette tari nkagenda agaca amubwira ngo narye ngo bimeze neza kandi ngo ari bizigire vyo musi ati cico nakora naca navyarura nkaca ndabita muri zibara nkaca nisubirira gukora ivyo nariko ndakora niyo mibereho yarabayeho. Nabuja we ntiyamukunda n'akantu isase aho mukuri ndagenda barabandi baramujana uwo nabuja amujana kwa nyina amujanye kwa nyina yaramazeyo imisi ine niho yanyandikira ati rega je sinkiri kwa mabuja yanjanye iwabo tubu niyo ndiko ndakora ati nogeje inzu nogeje pisine ati iyo pisine nkeka imyaka yari ibayeho ntiyari bwigere yozwa ati ubuje ndi wabona mabuja amaze y'imisi ine niho uwo musi ambwira ko amaze y'imisi ine yaca ambwira ngo agiye kuryama saa sita y'ijoro nyina wa nyina buja ngo aca amubwira ngo nturyame bagira baze kugutora hama baje kumutora ico bakoze ngo yasanze ngo hari akazi nkeka ngo aramesa impuzu arakora ibikorwa vyose burya ngo niho baca bamucira wifi kandi bari baramukase n'amahera yakorera ngo bamuhemba amajana 7 ngo kubera ngo bamuha wifi bakamuhemba amajana 7 akora inzu igeretse 5 bagaca bamuhemba amajana 7
ivyo vyose aravuga ati ni ukuri ubu buzima jewe nubona imyaka 2 yanje iheze jewe noca ntaha, nkavuga ati nta kundi babiririzako iyo myaka 2 yawe urabe ko yohera. Okay, burya ngo niho abajije ati none ko mwanciriye wivi kandi bari bamuhemvye amajana 7, hari haheze ikiringo c'indwi 2, aca babwira ati none amahera nabahaye yaheze, ngo baca bamubwira ngo shughuli karase rohe maktaba, ngo rohe baca bamubwira ati ntasubire no hejuru mu nzu, ngo nagende hanze, ngo aca abona batoye ibintu vy'ivyuma bamwirukako, ngo aca ariruka, hari mw'ijoro rero amaze kuba asohotse hanze ngo aca yinyegeza ahantu inyuma y'imodoka, hama ngo ariko ararira wa mupapa niho yaca aza aramubaza aramubarira, aca amubwira ati ingo ngaho iwanje ndaguterefonera igipolisi kize kugusabira ivyawe bongere bagutware kuri ofisi. Je niho yanyandikira ati none mama dive ngire nte ko ari mw'ijoro mfatike ngende, jeca namubwira ati kumbure inzira z'Imana zirenga 1000 tigenda kumbure ntaco ubaha kuko naho hanze mw'ijoro. Burya aca aragenda, hama mperuka ashitse yarambwiye ati jewe aka kawifi ndiko ndavugisha ntabajije ofisi y'Uburundi ni mabuja kampaye, ni mabuja w'uwo mupapa yantoye akampaye. Je guhera ico gihe namuherutse iryo jwi ry'uwo musi sindasubira kumutora, uko ibintu bimeze uko. gushika isaha rero mwumvise mu by'ukuri hano n'abandi majwi ntabumvishije mugabo bavuga vyinshi, hari abavuga yuko mu bosi wiwe bamutaye mw'ibarabara, hano ndaciye ambwira ngo bamuranye ikibuga c'indege, mugabo ivyo vyose neza ko atari vyo, kuko ukuri nuko twomenya neza uwubizi neza. Mugabo icyo twumvise cyo nuko umubosi wiwe yamwirukanye amaze kumva ko umuhungu wiwe agomba amugirire nabi, ngo aca amusohora mu nzu ambwira ngo iruka hanze, nawe aca ariruka. Rero nibaza yuko ashobora kuba ari kuri gipolisi canke igipolisi caramufashe kumujana kuri maktaba canke ari ku gipolisi. Aha ntidushobora kuronka amakuru neza, uwogira amakuru akwiye mu by'ukuri yoyaduha, ariko bino bintu birababaje pe. Abana b'Uburundi barafatwa nabi kubera ko batagira kivugira, aha ni kubera ko batagira kivugira nta kindi. Uwugira amakuru WhatsApp yanje murayizi, muce muyampa, nimba nawe ahari ari muzima, nimba ata kibazo yagize, nimba yagize ikibazo navyo turondera bitubwire kugira ngo tugaruke ngaha tubwire abantu ko vyagenze canke tumutabarize nk'uko twama tubikorera abandi. Murakoze.